bakunzi b'imbonesha kure yacu atakubera nta juru ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu twongera tubakaze no muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana turi kumwe n'umutumire wacu yashoboye kwemera kwifatikanya natwe mu kiganiro cacu kuza, aho twaje kuza ijambo ry'Imana tuba twize ku munsi w'Imana, aho tunoganza neza tugatahura ico ijambo ry'Imana ritubwira. Mukozi w'Imana turaguhaye ikaze muri ino sizo yacu, twagomba tugusabe wibwire abariko baradukurikirana kugira ngo bamenye bariko baraganira. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Twizerimana Anatole, ariko basanzwe bananzira Daniel cyangwa se Simeo. Ni amazina yanje sanzwe ndangurura imirimo y'Imana ngaha nyene mu ishengero ryo muri Repentance and Holiness Church for the Revival. Murakoze. Murakoze. Turi kumwe na Twizerimana Anatole. Sawa. Abantu bashakunda kuguhamagara Daniel canke Simeo. Murakoze cyane. Bantu mwese muko murakurikirana kino kiganiro cacu, mwumvise ko turi kumwe na Twizerimana Anatole. Mukozi w'Imana Twizerimana Anatole, ushobora kudusomera ijambo ry'Imana twize ku munsi w'Imana? Ego, ijambo ry'Imana twise ku munsi w'Imana ni ijambo ry'Imana riri mu gice ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonike. Turahera ku gice ca mbere baradusomeye umurongo waho wa 4 kumanuka kugeza ku murongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo ku butumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene, ariko bwarimo n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda rwose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Amen. Amen. Gusoma. Murakoze cyane mukozi w'Imana Simeo. N'ahandi hantu muba mwarasoma? Hano hantu twasomye ni hano nyene mu gice ca kabiri, igice ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonike, igice ca kabiri ku murongo waho wa 4 haravuga ngo, ariko kuko Imana yatwemeye ko turaba kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga. Ntituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana igerageza imitima yacu. Amen. Murakoze cyane. Bakunzi ba Repentance and TV, turabahaye ikaze cyane muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana, aho tugomba twinjire neza mu ijambo ry'Imana twize ku munsi w'Imana. Turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana Simeo, agomba adufashe mu gutahura neza ico ijambo ry'Imana ryashatse kutubwira. Umukozi w'Imana Simeo, mwadusomeye mu Bitesalonike ba mbere, cete Paulo yandikiye Abitesalonike, igice cyaho ca mbere ku murongo wa 5, aho havuga ngo kuko ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo. None ngaho woshobora kugerageza kudusigurira kubera ko Paulo yakoresheje iryo jambo kuko ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene? Ni kuvuga yuko twege izi Bibiliya y'Abakristo dukoresha usanga titre yazo hejuru handitse ngo ijambo ry'Imana. Ni kuvuga rero yuko Paulo hari terme yakoresheje ngaho ngo amajambo. Woshobora kugerageza kudusigurira itandukaniro riri hagati y'ijambo n'amajambo? Ego, ni ukuvuga ngo aha iri jambo Paulo yakoresheje avuga ngo kuko ubutumwa bwacu twabwiye ngo butabashitse ko ari amajambo gusa. Je kubganje uko nabitahuye kubwa rino jambo Paulo yashatse kuvuga, ni ukuvuga ngo abantu bagira amajambo ariko Imana nayo igira ijambo. Ni ukuvuga ngo aya majambo Paulo yariko arabibutsa amajambo yari yarigishije abigisha akiri Itesalonike, kuko yari yamaze kuja mu gasho. Amaze gufungwa rero mvuga ngo yariko arabibutsa yuko ubutumwa bwiza yababwiye butabashitse ko ari amajambo gusa, ngo ariko bwari burimo ububasha n'ubushobozi bwari ubutumwa bwiza bw'Imana. Rero abantu bavuga amajambo rero n'abana b'abantu, ariko we kubera ivyo yavuga atari yavyigenera, yari afise wari yarabimutumye yari Yesu Kristo, kuko yari yahuye nawe. Ni ukuvuga ngo rero impamvu yakoresheje iryo jambo ni kubera ivyo yari yaravuze atari yari yavyivugiye kubwiwe, ari Imana yari yabimutumye. Niyo mpamvu yavuze ngo amajambo twababwiye ntabashitse kandi amajambo
gusa. Ego murakoze cyane umukozi w'Imana Simeo, muratubwiye yuko ijambo ari ijambo ry'Imana ryanye n'ijambo Kristo Yesu, hama amajambo nayo ari ay'abana b'abantu. Ngaho tugiye gusoma ngaho munsi yaho havuga ngo ahejeje kuvuga ngo ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene, ariko ngo bwarimo ubushobozi n'ampwemu yera no kumara amazinda rwose. Uko dusanzwe tubimenyereye cyangwa se tubizi nk'abana b'Imana, Bible usanga yanditse ko ijambo ry'Imana kandi ni koko mwabitubwiye. Rero Bible nubwo handitse ko ijambo ry'Imana, indani hari impapuro nyinshi ngaho ugiye kuzirazingurura ayo se uwomenga uwo yita amajambo, ariko ntibavuga ngo amajambo, bavuga ijambo. Ariko kandi iyi Bibiliya irimo ibitabo byinshi, nubwo womenga ni igitabo kimwe ibitabo 66. None hariho n'ibindi bitabo akote atari Bibiliya by'ijambo ry'Imana, hari ibitabo byabo mw'isi usanga ari umuntu yanditse igitabo, umunsi ugasanga n'izina ryiwe yarishize uwo muntu yanditse icyo gitabo. Ariko kandi ayo majambo aba yanditse muri ico gitabo bavugana amajambo, iyo ntibayita ijambo, bavuga amajambo. None ushaka kutubwira mbega Bibiliya itandukaniye n'ibindi bitabo? Ego murakoze cyane. Bo impamvu ni ukuvuga ngo ugiye gusoma mu gice cya mbere Pawulo yandikiye Yohana, haravuga ngo uko jambo yigize umuntu, ngo jambo n'Imana, ngo kandi Yesu Kristo ngo yahoranye n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero uwo jambo yihindiye umuntu, amaze kwihindura umuntu rero uwo jambo rero nyene iryo jambo ni ukuvuga uwo jambo niwe yihindiye umuntu, kubera ibi byanditse muri kino gitabo ni jambo yabihumetse. Amaze kubihumeka rero yabihumetse ari jambo, aca bihumekera abakozi biwe, ni ukuvuga ngo aribo arizo ntumwa, ari abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo ricariza ari jambo, kubera ni ukuvuga ngo ibi byanditswe muri kino gitabo byose ni jambo rimwe, kubera bigize Imana. Harimo amategeko y'Imana, amabwiriza 12, mbere ikigeretse kuri ibyo birananditse. Ushatse kubisoma neza uca ubisoma mu gice cya mbere Pawulo yandikiye Yohana, uca ubisangayo neza kuko jambo yihindiye umuntu, ngo yahoranye n'Imana, ngo hama araza abantu nacu. Ibyo yakoreye mu isi rero nivyo byanditswe muri kino gitabo, kandi amajambo yahishuye akahishurira abana biwe niyo yanditse muri kino gitabo. Nico gituma ni kuvuga ngo ari jambo. Aho rero bitandukaniye rero iki gitabo cya Bibiliya n'ibindi bitabo, ni kuvuga ngo iki gitabo cya Bibiliya kivuga ijambo ry'Imana, muko bya bitabo navyo bivuga ubuzima abantu baba baraciyemwo, bukavuga amabiografi yabo cyangwa se ama business runaka. Nico gituma rero iki gitabo kiratandukanye n'ibindi bitabo, kubera ari byo abo bantu bandika nivyo baba biyumviriye, ntabwo bisa n'ibi Imana iba yaragize gute, iba yarahumetse. Bavuga rero ibyabo ariko ntibavuga iby'Imana. Niho rero hari itandukaniro, kubera iki gitabo cyanditse mu byera by'Imana. Ego murakoze cyane. Bantu mwese muriko murakurikirana kino kiganiro cacu kiko kiraca kumbonesha kure yacu Nord Peters Noivent TV. Umukozi w'Imana Natoli arahejeje kudusigurira neza itandukaniro riri hagati ya Bibiliya ijambo ry'Imana hamwe n'ibindi bitabo. Mwabyumvise. Umukozi w'Imana Natoli mwadusomeye kandi ngaho nyene hepfo yaho mu gice cya mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike igice cya 2 ku murongo wa 4, aho ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntituvuga nk'abagomba kunezereza abana b'abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana. None aho Pawulo ushaka kutubwira neza mbega Pawulo yarashatse kuvuga iki? Antuka Pawulo ahantu yararingira muri ico gisagara, abantu bavuga ibintu byo kunezereza abana b'abantu, uko ntiyari kuvuga uko hatabayeho ikindi kintu muri ico gisagara muri iryo shengero rya Bitesalonike. None ushaka kugerageza kutubwira impamvu Pawulo yavuze iryo jambo? Murakoze cyane. Ego ni ukuvuga ngo iri jambo ry'Imana riravuga ngo ariko kuko Imana yatwemeye ko turaho kuzezwa ubutumwa niko tuvuga. Kuko Imana yatwemeye ko turabo kuzezwa ubutumwa, ngo niko dukwiriye kuvuga. Impamvu rero yavuze rino jambo kandi ngo nituvuga ngo nk'abigenera, ndikuvuga nk'abagomba kunezereza imitima y'abana b'abantu, ngo ariko tuvuga nk'uko nikuvuga ngo
nk'abagomba kunezereza Imana yacu yo mu ijuru. Bisobanurwa ngo rero muri kino gihe muri no shingiro ya Tesalonike harimo abantu bakunda ibyubahiro, hari abantu bakunda kuko bwakeye b'abanyabwenge bibyanditswe nibaza gucuri yaba neza nibo Paulo yasanzwe nawe nyene akoreramo igihe yamishengero ry'iki ishengero ry'Imana. Ahantu rero aba bantu b'abanyabwenge bibyanditswe bobo bakunda kugirwa ko bwakeye gusa bakavuga ngo bikunde banezereza abana b'abantu, bakavuga ibyagezwe vya Mose, ibyo Mose yari yarababwiye mugabo ntibubaha Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga iby'Imana ngo ariko ibyo bakora bigahakana ubushobozi bw'Imana. Niryo jambo rero umuntu acaza karaba. Bisobanurwa ngo rero yaragombye kuvuga yuko wewe ibyo yavuga yari afise ahantu abikura kandi yagomba kunezereza iyamutumye. Ni nayo mpamvu nogomba no kubwira n'abantu bakino gihe yuko dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza, tugomba kunezereza Imana yo mu ijuru, ntitwifate nka bakino gihe dukorera Imana nk'abariko baraje mu bwami bwo mu ijuru. Kuko hariho n'ijambo yavuze ngo ndakubitana ibipfunsi sinkubushe ngo kandi ndasiganwa sinkutazi yaja. Yarazi yari karaja yavuga ubutumwa bw'ubwami bwo mu ijuru ko bukunda abantu bakizwe bihane bakese umwami n'umukiza. Uretse yuko hari abantu benshi bavuga ubutumwa bigombera amafaranga bagatukisha izina ry'Imana, ariko barakwiye kubihagarika bakavuga ubutumwa nk'uko Paulo yabuvuga, bakavuga ubutumwa nk'abatigenera, ariko bakavuga ubutumwa nk'uko Imana yabageneye, nk'uko Imana igomba yuko bavuga. Ego murakoze cyane. Muratubwiye yuko impamvu Paulo yavuze iryo jambo ari kubera muri iryo shengero rya Tesalonike hari hariho abanyabwenge b'ibyanditswe bakora ibintu no gushimwa n'abana b'abantu. Rero Paulo acahagurutswa mu buryo abantu b'I Tesalonike batamenyereye, ahaguruka ababwira ubutumwa bw'ubwami, ababwiza ukuri kose afite mu mutima. Murakoze cyane. Ngaho twumva duso kubaza ikindi kibazo ngaho nyene tubiravye muri kino gihe tugezemo, ibi bintu ego ibyo Paulo yabyanditse n'imwisezerano rishasha, ariko uwomenga ni ibintu bya kera, umenga ubu turi muri bishasha. None mbega hoba hariho abakozi b'Imana badakorera muri iyo vision ya Paulo, ubutumwa bwabo bubayeho ari ubwo kunezereza abana b'abantu? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu ni ukuvuga yuko barahari, kuko umurundi yavuze ngo ni ukuvuga ngo nta byera ngo de kandi ngo nta mungu buri sato iba idahizwe. Bisobanurwa ngo rero abutwe nibazoze muri no shengero ngo baba bimwe mu imbuto mbi, ngo babigisha izindi nyigisho mbi. Bisobanurwa ngo rero no muri kino gihe abantu baragize gute barahari. Hari abantu usanga ariko baravuga ubutumwa bwiza, ugasanga ngo Imana ngo yavuze ngo bikone ngo ukire, ngo tanga ikimazi, ngo utanga amafaranga. Ngo tuzi ko Bibiliya ivuga yuko ngo igihe Yesu yabambwa ku musaraba ngo igihugu ngo cyari gikingiriye ahera ngo caratantabutse. Ngo bisobanurwa ngo ugomba wese nagire gute nahaze. Yesu yadutumye kubohora abarushe, abagwaye n'abafite ibibazo bitandukanye, ikigeretse ko tugira abantu ubutumwa bwiza bakirese umwami n'umukiza. Rero uno munsi hariho abantu bakora umurimo w'Imana bakome business, bishakira amafaranga, umenga bariko barakora umenga bariko barakora ibintu bibazanira inyungu zabo, kubera ikintu bakora muri no bizu ya Paulo bashaka amafaranga. Nizwe tubona amashengero no munsi yakwiriye, bashaka gusanga no munsi umuntu avuze ngo mbega ni iki conzana amafaranga acuranga bakashira urushengero kundi abantu banyubeko ndo nk'amafaranga. Niyo mpamvu rero abakozi b'Imana bakino gihe nababwira ngo mukorere muri vision ya Paulo, mubwire ubutumwa bwiza abantu bwo gukizwa, bwo kwakeresa umwami n'umukiza kurongo bikunde. Kubera iki Paulo niwe yavuze ijambo rikomeye rimwe navuze ngo ndasiganwa sinkutazi yaja. Kandi rero Bibiliya ngo ndababwira ukuri ngo impera zabo ngo baramaze kuzironka. Abantu rero bafise impera zo ngaha mw'isi ntabwo bafise impera zo mu bwami bwo mu ijuru, kuko barakora impera zabo bakazigomba ngaha mw'isi. Nico gituma no musanga abantu bariko baragira isoni cyo kuca mwibara kubwira ubutumwa abantu bakagira isoni, ariko byareze ko kuri mu cyo bamwibara bakubye Bibiliya iravuga ngo nabaro Yesu aramutse abantu mu mahanga yose ngo bagende babwira ubutumwa bwiza, si mu mahigiriza. Ni ukuvuga rero ni muri iyo ntumbero nagomba kubabwira abantu bavuga ubutumwa, abakozi b'Imana bo bahari bakorera muri no ntumbero kuvuga ngo bavuga ubutumwa nk'abigenera, bavuga ubutumwa ni ukuvuga ngo hari no jambo ryanditse muri Yesaya rivuga ngo abakobwa ndwi ngo bazoja hamwe bitoreza umugabo umwe ngo bamubwire ngo ivyo kurya n'ivyo kwambara tuzovyirondera, ngo kutwemerere tukwitirirwa izina.
iri jambo ryarashitse ku bantu ba kino gihe urasanga umuntu afashe umuryango wiwe cyangwa se abantu runaka ko bikunde kubera baba bahuje ukwizera nukuvuga ngo babona yuko ingeso ziwe zihwanye n'iziwabo kugira ngo bikunde ababwira ubutumwa bwiza avugira iby'ubwami bwo mu ijuru mugabo ntibagende nk'uko ijuru rigira gute nk'uko ijuru rigomba ariko ikimana tugomba ko dukozwe no gutungana tukabwira ubutumwa bwiza ngo bikunde abantu bihanira abantu barahari nicyo gituma no twabwira ngo uno munsi bagire gute bakebuke batumbere mu nzira igana ku musaraba ku mukuru bazashika isimu murakoze cyane bakunzi b'imbonesha kure yacu atakubena nta juru turabashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi mukumviriza ubutumwa buciye muri bukozi b'Imana Natole atugaburiye amajambo y'ubuzima akomeye cyane aradufashije cyane mu bintu bidasanzwe turatahuye kandi turasubijwemo intege cyane kuko utubwiye ibintu bikomeye cyane rero umuntu wese uri kurumviriza kino kiganiro cyacu urashobora kuba wakiravye ukacirengagiza ariko nagomba ndakubwire ngo kino gihe umuntu akokora mu kuri no mu mpwemu niwe muntu Imana yishimira niwe muntu Imana inezerere impamvu Paulo ubutumwa yavuze bwagize ubushobozi n'ububasha bukagaragara mu mpwemu yera ni kubera ko atakora ibintu no gushimwa n'abana b'abantu ariko yakora ibintu no gushimwa n'Imana Data rero urashobora kubikora dukurikirana uri umukozi w'Imana runaka mu ishengero runaka nagomba ndaguhamagarire cyane gukorera Imana utiteze inyungu apa ku mwana w'umuntu udukorera Imana witeze kuronka inyungu kuhoraho witeze kuronka umugisha ku Mana rero umuntu wese urufura kurekerana kiganiro cyacu kiraca kumunisha kure yacu atakuyana nta juru tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Anatole Twizera Imana kiganiro nacu kikaba cyariko kiremeshwa na Nishimwe Nebekaka ego umukozi w'Imana Anatole twagomba tugusabe udusengere kuko rino jambo tugenda ijambo ry'ubushobozi hariko umwana w'umuntu ashobora gusoma ijambo ry'Imana akarisoma mugabo ntirigire ico rimufashije cyangwa se akarisoma akaricako nk'urengana ntashobore gufata umwanya ngo aryuze ashobora gufata umwanya ariko aragiyumvirako niyo mpamvu umuntu wese ukura dukurikirana kino kiganiro kuza caje kugira ngo kidufashe gutahura no kunoganza no kumenya neza iki jambo ry'Imana rivuga urashobora kuba rino jambo ry'Imana wari wararisomye ariko utigeze usobanukirwa ico rikubwira n'akaryo kawe rero keza ko kuba mukurikirana kino kiganiro cacu kuza gica kumunisha kure yacu atakuyana najuru kugira ngo bikunde bigufashe muri runo rugendo tuko turaganamwo ruja mw'ijuru rero umukozi w'Imana hariho abantu benshi bafashijwe si jewe gusa turi kumwe ngaho muri studio yacu hariho n'abandi bantu benshi bashoboye gufashwa mu mitima yabo ego ngo tugusabe udusengere murakoze tugomba gusenga Imana yo mw'ijuru ariko nawe aho uri witega itangaza c'Imana guhinduka ngo bikunde ukorera Imana yumvire yuko gukorera Imana ntabwo ariko ngo bikunde turonka imembo yo mw'isi ariko ni mu bwami bwo mw'ijuru kuko aha mw'isi biriya ngo turi ingenzi iwacu mw'ijuru kandi niho tuzosanga impera ariko icamo kandi nanavuga ngo niyo mwankorera neza mu bikorwa byose munkorera ngo nzobahembera ingeri cyane mukiri mw'isi no mu bwami bwo mw'ijuru ariko n'abagomba Imana bivuye ku bana b'abantu niho bagomba gukundwa nk'ifaranga Imana izo kuzinuka izoguta rero reka dusenge urakoze Mana uri mw'ijuru Mana ugororotse Mana uhambaye igitare cy'amahanga ndagushimira kumvise rino jambo ubahindure abakozi b'Imana batakura muri mu ntumbero nkawe nk'iyo ushaka abo bahindure kandi bahe guca bugufi Mana ababona yuko badafite imyambaro batogukorera abona badafite amafaranga yuko batogukorera abo Mana uco batahuza yuko kugukorera bidasaba amafaranga n'imyambaro kuko nawe waje mw'isi ufise umwambaro umwe kandi uravuze ubutumwa natwo badushikako urakoze kuvyumvise bandanye bane nacu utugire neza aba bantu nabo n'abafite ikibazo bose bagwaye n'abafite ibibazo bitandukanye uco batabaka cwagira neza Mana ubashire mu ijambo ryawe kugira ngo bikunde igihe uzoza uri ku bicu bazogusanganire urakoze mwama urakoze kubikoze kandi kuvyumvise n'imizina ya Yesu ndasenze nizeye amen umukozi w'Imana Anatole wakoze kwemera kwifatikanya natwe kumvira ubutumire bwacu umwami Yesu Kristo abahezegije nkaba nongeye gushimira abantu mwese mwakurikiranye kino kiganiro cacu utacirengagije nk'abandi ariko wemeye kugishikako kugira ngo wumve ijambo ry'Imana rero ndagushimiye cyane wafashe akanya kawe uri kurakurikirana ino video rero umwami Yesu Kristo aguha umugisha cyane muri studio yacu tukaba turi kumwe na
Twizerimana Anatole hamwe kino kiganiro naco kamwe kumwishikirizana n'ishimwe n'Iberaka mwakoze